iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. ndabaramukije inshuti mukunda radiyo ijwi rya amerika, ikaze mu biganiro vyacu vyo muri iki gitondo. ni Fide Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloysi Bigirimana. Aloysi, mikro ni yawe. mwaramutse Fideli, tuyahereye mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga 100 bishwe mu gitero gikekwa kuba carakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurrahmane yavuze ko 137 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi 3 kuva kuri uyu munsi wa kabiri, kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi y'impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibi byashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera c'umutegetsi wa leta ajejwe ibibazo vy'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro. Impunzi z'abarohinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barafa, ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina c'abafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika mu gisata c'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu vya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ivyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajejwe kugenzura ibikorwa vyo ku rubibe rwo mu manuko bushira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez, umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika, yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi vy'abimukira bava mu bihugu vyo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa vyo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe vy'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta z'ubumwe za Amerika, ishirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu ku nkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uighur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzeng yahoze ari cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang, hamwe na Cheng Mingguo, umuyobozi w'ikigo c'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa nuko batawemeye, bavuga ko tagishasha babona kandi atavyinshi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% vy'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako. Urakoze Aloysi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kw'isi.
inshuti zacu mukurikirana ibiganiro vyacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 ni metero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure yarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Isi umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucuraba nyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri ico gihangari nyene ukabona ko bwoca nta kindi. Uyo ni umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu ca Tanzania ibirori vyo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu ca Tanzania ibirori vyo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda. Urugendo rwo gusezera ubwa nyuma John Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu ca Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi 5. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera. Kimwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli. Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. à la fois d'un combattant visionnaire, patriote. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki. Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitera imbere akarere kacu ntigasubira inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire. Wa Tanzania wako nyuma yako. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza umuhanuzi mpanuzwa jambo umwizigirwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombana, murakoze cyane. Kanatsinda ico gihugu ni nkoramutima ku Burundi nico cakira ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2003 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiyane za politike. Igihugu c'u Rwanda naco caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente. On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahujije igihugu n'umuryango wabuze. Ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye bitari bike mu karere, ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka. Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente, murakoze cyane. Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo ico gihugu, Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli. Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka
maslahi ya taifa mbele. Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko, amadini n'intara. Ati jewe mwumva mvuga ndabisubiyemwo, ndi umukenyezi ariko umukuru w'igihugu ashoboye, turi kumwe vyose birashoboka, muzomfate mu mugongo kugira ngo iryo ragi turikomeze. Wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika. Pumzika kwa amani mwanamwema wa Afrika. Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika, vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora iruka mu mwaka uheze, yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma, ikiziga ca nyakwigendera John Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga ryegamiye igihugu ca Tanzania, hanyuma zojanwe i Mwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato, intara ya Geita aho asanzwe avuka. John Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu, amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mw'ijoro no muhingamo vyo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya. Umuyaga wari mwinshi rwose, naho wari mu nzu barumva ko inzu igomba ikugwe. Aha bose barayihanze, hariya haruguru hose harasambutse, iyo hakurya hose harasambutse, abantu benshi barayihanze. Ubu ni umukenyezi wo muri quartier ya Mutanga Sud ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga. Aratubwira ko imvura yaje be n'uyu mugabo akora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Jari no narindi ndiko ndamwa muri Kodo Kwafire yasanze ndiko nakira umukiriye hanyuma rero numva amabati yose aragiye kuko umuvura wamaze gutemba biyo ruguru umuntu uze muri rirare twabonye amazi adutera ntibyakunda ko nshaka kuva hajya ngo muhungire hari hayi imvura yose je yamitiyeko. Habonye nyene nk'impanuka nyene nk'iki kubera hari umuyaga wari mwinshi rwose, naho wari mu nzu barumva ko inzu igomba ikugwe. Aha bose barayihanze, hariya haruguru hose harasambutse, iyo hakurya hose harasambutse, abantu benshi barayihanze, nyine amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato, nk'abantu bafise nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana. Hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza, ko ngaha benshi batunzwe no kwiyungunganya mu tuntu duto. Nk'abana benshi nk'ubu baraye batarose aho baryama kubera ibintu byanyagiwe. Hari uba yiryamira ku karago, urumva akarago kamaze kujyamo amazi, umwana ntabakironsa aryama. Muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura irimwo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishure rimwe byasidutse. Abahatuye bibaza ko itunganywa ribi ry'imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu. Byari bikoye mu magana wabaye mwinshi, nta kuntu twakora abaguzi bwase ngo twoca dukora gute kumenye ko byogenda icyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara kwe yaguye indaro umuntu Bujumbura biragoye reka ubwo uragwana bigakomera nyene. Ikintu twosaba nuko leta yake dufasha kwe n'ubundi bwo tubona umengo ni kibazo
bisanzwe turiko turanga mu Kanyosha igituma inzu zigunda kubamagurika keshi hariho igihe usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari imiserege mito mito kandi hacicamwo amazi menshi bigatuma n'inzu zaho zibomagurika uriko uraraba Kanyosha nzima siyo inzu zokwama zirabomoka yego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwa ku bwinshi bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye ari umusenyi. Uwo mugabo ari mu bajeje intwaro ku Mutanga Street asanga abanyagihugu bakwiye kujijuka. Usanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzayakorekita agira karugari aja muri puizare aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibavyumva kumwe cyane cyane ko bafite n'amaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga agize puizare mu rupangiwe acabona kumenga iparasera wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agasenderana amanuka aja ku wundi atera uwundi gushika. Abamikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wama isi umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucuraba nyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri ico gihangari nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira udafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko uzosanga kenshi bafise ibintu bakingiriza ugafata ibishanga canke amahema afise amahema ugasanga baye mwihema sinzi ko mwayibonye namwe bw'ahantu baba basidutse ku budafise uburyo kugira aca yisanurira ego. Igihe twateguriye inkuru ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijanye no gutabarana no gukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa vy'inama ya komite yo kurwanya ikiza ca COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemwo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Ariko mu bishize Jide nije imbere umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe inyubakwa yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi. Nuko mu Burundi hamaze igihe ibikorwa by'ugira isukurwa ry'ibiyaro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukoranye n'ubundi bushikiranganji bw'igisagara ca leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo c'umwaka uza 2022 hazobaje uburyo bukwiye kuzatunga dukurikirana ibikorwa hakiri kare nko vyahora kera twateye systeme yo gukora ibikorwa rusangi ubu nuko bwa yuko kare twagira amapedof akaza amantrepize bigateba ubu dufashe umugambi yuko twebwe n'abene gihugu ivyo dushobora kwamaboko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare. Ibiti mfata kibanza vyatanzwe n'umushikiranganji bujejwe umutekano vyerekana ko amazu amajana 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akaba yahasize ubuzima. Eroje urika neza ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icanyu. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Tukiri mu Burundi abanyagihugu bamaze gupimwa ikiza ca COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga 200,000. Leta itangaza ko muri abo abasanganywe uwo mugera ni 2,618 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba Imana ni 6. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda. Umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kurwanya ico kiza hakiriho intambamyi. Amenyesha ko hakiri abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira. Birababaje rero umuntu ashoboye kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko agwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana. Uyu rero batashoboye kuja kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora. Cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye
ugasanga biragoranye. Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera akarorero abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro. Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane, turamaze kubona ahantu henshi hari amasona, abantu bamaze kurenza imyaka 55 usanga ariko bariyubikira ibyuya bikabira, kabwira ati niyubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe bayigira, basanze batagwaye coronavirus bakaja kuyubikira, iyo ari gripe isanzwe imikaratusi yo bafasha, mugabo basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanzwe dutanga, kuko turamaze kubona yuko ukiza. Abantu nibareke kumva yuko kujyanye n'icubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi aguma bivuga, coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo bwo gufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso, hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha. Ku kibazo kijanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ivyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntabihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko ico kibazo bamaze kugitorera umuti. Ubu rero tugiye kuvyorosha kurusha, kuko ubu imigambi tugiye gushiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishira muri logiciel, ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe, umwidondoro wiwe muri telefone yiwe, bikaca byinjira muri logiciel, ku buryo acaronka rendezvous akagenda kwipimisha muri NSP azafise rendezvous, hanyuma certificat yiwe isokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone, akaca ashobora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave, agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ivyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave. Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimwo n'ibibanyi vy'u Burundi, umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko Uburundi butanse urukingo, ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Umunyarwanda aba mu gisagara ca Abu Dhabi muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu, Marcelin Mutuyimana aherutse gusohora igitabo c'amasanamu yise Declaration of Umoja, ubumwe bwa Afrika. Afise intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika koba nk'igihugu kimwe. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe, atangura mubaza ingene gucisha iciyumviro ciwe mu gitabo gishushanije camujemwo. Mu by'ukuri ibitabo biciye mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma, cyane cyane nkiri umwana mutoya, nkiri umutineja no mu gukura. Ubwo nasomye byinshi. Hari ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin, abana benshi barabikunda, ariko ngewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afrika. Nkiri umwana mutoya, papa yakundaga kunzanira ibitabo byitwa Kuwaku, byabaga birimo inkuru z'abanyafurika, by'abana, by'amashusho. Byari ibitabo byiza cyane. Ubwo ariko mu gukunda ibyo bitabo bishushanyije byitwa bande desine, ubwo nagiye ngeraho nkabona n'ibitabo by'abantu bakuru, atari ibitabo bya bindi by'abana gusa, ahubwo hari za bande desine
ubona ziba zirimo stories ziri realistic. Izo stories bigeraho bakanazishyira muri za movie zigasohoka mu mafilime. Hari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Vaham yagiye asohora za bande sine ziryoshye cyane ku buryo mbese aba atari nk'iz'abana, ari stories z'abantu adults. Ubwo nanjye byageze aho igitekerezo kinzamo kubera ko nsanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka, cyane cyane ko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika, narabitembeye ndabireba, noneho ngera muri Amerika, nsura i Buraya, nsura Aziya, noneho buri gihe nkabona Afurika turi inyuma mu bintu byinshi, nkabona mbese meze nkaho nta hope. Noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great, igakomera, ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye, ikaba first world continent. Nuko byatangiye. Ku gace gato cyane k'igitabo nabonye hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka. Kuba wibaza gutya ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka? Mu by'ukuri mbere yuko nasubiza reka mvuge umoja bisobanura unity, bisobanura ubumwe mu Giswahili. So igitabo nakise umoja ni seri y'ibitabo byinshi, ariko icya mbere natangiyeho umoja. Rero navuga ko ibihugu bya Afurika buri hamwe bigakora federation umoja cyangwa umoja federation, ariko nkuko nagiye mbyimagina nabonaga hari scenario yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba. Abo bantu rero nabashyize mu nzego ebyiri. Hari abanyafurika bo ubwabo bari mu gihugu, nk'abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption, babasha bafite corruption. ubwo ni ruswa cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi, cyangwa nk'abari muri position, bari mu myanya y'ubutegetsi, bari mu myanya za privilege. Hari ukuntu bumva yuko shanjoma iramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite. Abo rero numva yuko bashobora kuba bamwe mu mbogamizi zo gutuma Afurika itera imbere. Noneho waba mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bampatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite bo iwacu muri Afurika, bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi, ariko ugasanga umuturage wo hasi, ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibasha kwidevelopa cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu, ariko umuturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto y'iyo development. Mu gitabo rero nanditse hari intambara ituma, nubwo iki gihugu cyari cyavutse umoja federation, hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho. None aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa, ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bampatse ibihugu, wumva umugambi wawe wo gutuma umoja federation ibaho uzagerwaho gute? Mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose, hafi ya bose, bifuza iyo unity. Cyane nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya, tukajya mu mahanga, tukabona amahanga uko ameze, tukabona ukuntu bateye imbere, tukabona ukuntu bakora. Nabaye muri Amerika y'imyaka hafi 14, nyizenguruka yose, mbona za leta z'uko zimeze, mbona ukuntu bakora. I Buraya naho nahagenze inshuro nyinshi, mva mu gihugu njya mu kindi, ubona ukuntu bateye imbere. Noneho ariko wagira iwacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi, no mu myumvire yacu no mu kiso. Ariko wareba nko mu rubyiruko sama ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration, rufite inyota yuko twajya hamwe, rufite inyota yuko twagira ibintu dukora, tube hamwe kandi twiteze imbere. Igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka, yo kumvisha abajene, urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka. Nta nubwo abajene cyangwa urubyiruko gusa, ahubwo ni n'abakuru, ukumva yuko bakeneye kudufasha muri iyi hunger and thirst, muri iyi nyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo twiteze imbere. None igitabo cyawe kiboneka gute? Ubu ngubu igitabo ushobora kukibona kuri amazon.com. Ugiye kuri amazon.com ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutuyimana Umoja, igitabo ugihita ukibona. Ushobora kukibona ari ebook kuri Kindle, ukaba wagisoma kuri your electronic device. Ushobora kucyodaringa kikaza ari hard copy. Urakoze cyane Marcelin kuri kino kiganiro tugiranye.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya agarukiye. Mwakoze kugumana natwe kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.